Mimi nilileta nani? Ngoja kwanza. Sikia. Hivi wapi? Brother. Hivi wapi? Ngoja. Acha basi. Ngoja kwanza. Soka acha. Nini wewe? Wewe na nini vitu gani? Huyu ni nani kwanza huko? Ngoja. Ngoja kwanza. Alikuleta huko kufanya nini? Ngoja. Huyu ni nani kwanza? Ngoja kidogo tuongee wewe sio. Umviriza andi. Icambere inzu ntaho binjiramwo. Icakabiri nkeneye amahera yanje. Sure. Waba kwana ni winjire batwagiriza ivyo twivyereka go. Ega turi kumwe batwagiriza twa. Ibiriyo byose n'amahera yanje naro. Urabizi ibiriyo byo. Nikenda nico incondi ico ibiriyo byose nganzi. Kote February wenda yizi. Uyu nawe ndamuzi ya 100%. Nta numwe ashobora kunkanga muri mwege. Kinyohera rero. Iyo umuntu umuzi abariho iyindi miliyo utazi. Unanielewa? Uyu yarazi muze ni byinshi. Undekura umpa amahera. Umviriza. Braza ngoya kwanza. Braza unaona vitu mimi ndo nakushika. Unaona batanye. Imbere ya byose. Braza unaona vitu banza murekurane kwanza. Banza murekurane ivyo sivyo turimo. Ngoya kwanza. Bona nakimbia ndakasukumu. STV every story matters. Yes, STV fans murameze kwica kuri STV. Ndabani kaze gukikirana umusore wanyu gukikirana STV yanyu umujeri wanyu twese nkuko mubizi ndabaha ibibizo byinshi ku bantu bose mukora dukira. Je numva nubwo bahano ngoma ninjire n'iryambere. Ariko ndi kumwe n'uyu mwigeme yatwituye amaze nk'imisi ngatwitura tubwira namwe mwarabibonye bibaza afise. Rero ndavuga ati nibishobora guheruko n'umuntu tuzo kubana nawe hafi no kwiga ibibazo afise by'ukuri mbega nivyo kuko ivyo umuntu avuze ntawemera ivy'akanwa kamwe ahubwo twokumva no ku ruhande rundi twaragerageje kumenya aho uwo muhungu yagiriza niko ndabizi ko sinovyemeza yagiriza ko yamuhemukiye ahaba twazananye twahashitse akamoto kanje ngaha hajya quelque part ni kuvuga yuko tuje kumuraba surprise tumenye eske ibi bintu nivyo mbega aza kuvyakira gute. Rero ndabasaba kugumana nanje jewe ndi umuhungu wa STV nkaba umusheri wanyu mwese mudukunda kuri STV. Uyu mwigeme yitwa gute mbe? Elsa. Nene je wari usanzwe unzi cyangwa muri muziranye no Sara wenye? Cenenzire na Sara. Nibwo je wumvise ko wombwira je ndabigiyemo mu gihe tutari tuzi. Mu gihe tutari tuzinanye kuba ntarinda nibisiga ngo sinarinda kuza ahubwo kuvuga ati kumenya umuntu ntimumenyane nico kibazo kuko umenyana narinda kuze uko kenshi nakurikirana ibiganiro byo kuri channel yanyu naho novuga ko nakumenya rero numbo je kiganiro sinakiravye cyane ariko ndashaka kumenya gusa wari umaze imyaka ingana gute hariya muri Saudia. Dezo sari byo byose nabikoze kubw'urukundo narinda mukuru gusa yagumya mbona inkirofa yagumya mbona kumengo nta traumate si wavuye muri Saudia udahejeje kontra uje kuja kugira mariage n'umuntu mukundana. Biravugwa ko amahera wamuhereza amahera kenshi mwari bivaye n'ivyo muri ko murategura kenshi cyane kubera ko namubwiye yarambye kugira ndamuhe ngo wagire projet yubake nidushike mu bintu byo gupanga nyene ndamuha n'amahera yo gutegura predote nahaba iwabo arabiwiwe bimeze gute ari pangi ari mahera wa ngira ngo kuko jewe aha babaye buhanyereye ku bwa mbere yabi wabo none ndakubatse ni iki cyari cyatumye umwizera cyane kumwizera oya muntu ninzi umukunde rega mu rukundo hatabaye mu kwizerana nta kintu ntaco biba bimaze nawe ko wamwizeye bigenze gute shandi nukuri ko Imana ndetse yokubesha gusa je ndazi ko bitazoherera bizoba birebi azoyakuriye nabyo twomenya turaramenya ko ari ukuri wose nk'abarakubeshe naho atamundi mukobwa afise oya none wo tuvuga ngo icatumye ampenda co barigiye reka ntaco reka dushikiye umuryango urawuze Jere ngene ndiko nabibona kuko aba bantu baramaze kutumenya iyo tugiye ashaka no kugara rimwe na rimwe je tugiye nonyere ku muryango cimbanza ninjire woraza mu nyuma yasohotse se twamenye ko ari hari nangora nizere yuko tutaje mu kugwana no gushwana tuje kuyaga kugira turabe duce urubanza bibaye ngombwa kubera urukundo rwinshi ubushitse imbere cy'umugwa mu ndo muhene bibizo byinshi zanavyo nokora ku muhemu wandi twanye tugire ntiducungura umwanya sivyo no tuce imbere kugira batugonge ariko banze wewe je ndazi inyuma ibera nk'uci imbere y'umutama kugonga tura mu makore ngene bagonga abantu injira kugonga nkuko mubona rero namaze gushika ni hehe rero gabasha urya muryango ana umumama hari kurya muryango ujya dirishari kibirata ariko nawe uratohoza wabimenye gute none rega umuntu abishatse nibyo niyoreka cyo ndagiye kudodo
ukabona wowe umurabo gumunye urunguruka ukabona yasohotse ucuze kandi mbe yameze gute menye ko ari we andi tuburebure gatoyi arirabura ari inzobe arirabura niko abahungu birabura bakundwa oya babwo barakundwa je gusa nije ntakundwa abandi bose barakunda abahungu birabura birakundwa nawe ninda nkunda uramubona umusheri wawe uwanje ni namuronka nzokubwira ni sawa wari haraho warukaze nagafashe tunagatoye hasi ni sawa none ego ni fresh ama ugenzwa n'amaki akanakiki je mu nagendana nako kana gashirikana agashirika nawe urafise gashiri none je uvuze kugira agashiri ugombye gusobanura ikino umusheri nye kuganeka naki wawe tu shirika none umuntu ntakoresha icashaka umusheri we naki wawe tu ntagaraki wanje murondere iki kwanza sawa ariko meze neza ni fresh ndashima umenye ufise ubwoba hari ico wakoze uwazananye nande nta wundi ninda vipi ugenzwa n'amaki Saudia wayari wayamaze uri kuramubaza ngo agenzwa n'amaki Saudia niwe yakuzanye ndabito kuri kuriruka no urashaka ko afise ibintu wiyagiriye nakubajije ugenzwa n'amaki ni wakuzanye wapi cyangwa abanga usanga abanga vipi nani soni isoni ziki umbaziki hari icyo mfite ndagufitiye mbe ndakubaze niyo mpamvu mwabanje kuzana amarango hagira ngo nagasheri kawe ubanza kuzana ama micro je ne sais pas de quoi ushaka iki Bazi rero woro mubire nkanje cyangwa uri umutipe nkanje sivyo muri make uyu mwigemeje ntawo nzi kanini sinoba ndakubesha ariko hari inkuru yavuze yamubaye ko kandi uko nimba ari y'ukuri vrem irababaje kandi ni nkuko ashobora kuba yarakubesheye none uyu ntaho umuzi baswa uyu wewe harahunze mbe ndakubaze ubwenge ufise burakora neza hacanye uranze ufise cyo mbaza kandi ko bukora inge ndababwira ikintu kimwe nimba mbona kuri televiziyo n'umusura mbona live umva ntimuzinanye live rero ngo bamenyane n'umunsi live nimba ko mwanzaniye n'umuntu ntazi imana birashika ugasanga uko umuntu wari umbona ndi Elsa today urambona ndi Elsa neza ko Elsa we bambwiye yuko uyu yari umusheri wawe none uri kurumviriza yegungira nta kwije neza mu ko narumuki wamuhemukiye namuhemukiye guhemuka bifise faso nyinshi yagombye gusona ko ndamuhemukiye mu bwoko bwayo Maria mahera yiwe yose urayamara mutegura mariage araje mu Burundi asanze byayanga niyo mpamvu aje ngaha utanguye kuga oyo n'inzu si wowe uyiriha ari gutanguye kuga sawa ariko nije ndayibamo yego urafise ubaje no kudukubita ndabiza ariko tubabari akubitendera yakubitewe wapana Elsa ntego bengo ufise umugambi wo kwiruka niruke njahe ntaco niyagiriza uraza bari kwibabara bagufata wirutse kwibarabara urasanga woro umupire tuvugisha ukuri tuvuge na buhoro uyu mukobwa ntavyumvise ivyo nenda kubaza ibintu byarabaye bashobora no kuyeskiza bigahera byukuri mwari mukundanye no mwigera uyu mudemo bon tugiye kure aho dutwaye muri histoire siko ariko uko biri nimba byarabaye byaraheze ntiwigeze umuhemukira mutegura ama projet nimwe yashika mubazi ntabwo hemukiye kana bariko rasina najega mushide ne mpamvu wanzaniye mbe brother we agukuye je nta muntu ankura ahantu ahubwo je nikuye ntago mwazananye muri make ndi ngaha tu bro ku kazi kanje
nizera nitega byinshi iyo ndiko ndakora ariko icyo mba nifuza gushika ko nuko mba nifuza kugira ico Maria ba ntiwisigure kuri uyu imbere ya byose imbere y'ikintu cyose ba wiyumvira nkene ibintu byanje ngaha ibintu byawe urafise icyanditse uri kukinisha jewe uri kukinisha jewe cyangwa uri kubyumva uri kunyumva ku matwi gusa cyabona ufise wemeza cyane wifuza icabona dufitaniye n'icyayi umva icyanditse uvuze icyanditse ushatse kuvuga iki ko mwandikiranye mu kuguha bijya mu kumpa ibyo ariko ayanyagiriza ko arico twandikiraniye aha bogenda kuri banki usho bosanga ko yaratohoye aho uravyemeza wemera nubwo mutandikiranye we wemera ngahe basi ko ariyo mahera yo barabwa ayahese ayahe haraya maye mutandikiranye nakugize neza usiga waratagase usiga wipangiye inzu sinzi nimba uyipanza ngahe ubu wabonye kuri high level uri kurazana ibintu byo kwigarisha imbere yanje murushidi ntunzi erega akeza karigura navyo waruzi banza ukawuke se kumfata nabi reka ntori kirato je ntago ndaguhunga nkadese ugira ujehe ngomba nje ega nibirato ndatiko byavuye mara yanje kizima n'uruhusha rwo kukwanyira kubyambara iki kinyohera nuko ari wabinguriye ugume ngaha atari uko iyi nzu no musi ntani uraramwe ndagushimiye sasa tubiheze je nitahe andi nabyo kubiheza ndubona ariko ariyugara mu mutwe je imbere yanje mushidi ndakubwiye ikintu kimwe ntibiyugara okay rero ko imbere yawe batiyugara none bazo wariye basi tuvugane bukibuka wari udufaranga tungaye ega nibisanzwe none brother ko wavuze ngo ntahago muzinanye akaba yaje numva ngo ese ajya ngo ni yandi negeza kumamagara kuko uyu n'umuyitibere arazwi calme ni yandi wowe uramuzi mukanya mwabwa ngo ntago muzinanye ewe ni nkuko mubaze ko izina ryanje ariyizi ubona ko wari wamaze kugara umuryango nuko shasi nkawe ujya amahera y'abakobwa atayuzi ku kwishura rega nizo ni zimwe mu nzira zo kwamamara kandi ikindi kigira kabiri niwe nije ndiko ndakwamamaza ndiko ndaguhitse uyu nawe yahitinze kubw'ubuzima bwe kubwo gukora n'amaboko yiwe sikirofa nkawe wabaye mu promoter ryari ndiko ndagupromote imbere yawe kugira umumaririki iki turengene twumvise braza jega je nta nitwaje kukwishyuza je sinaje kukwishyuza nshaka kumenya ariko mpagaze cyane kuguhemuka sivyo gutegura umugambi nimba ari vy'ukuri gutegura umugambi n'umukobwa mutegure mariage agagenda gakora gasiragoyinga ntiturabibona ingene baruha ariko turumva benshi baridoga akaruha karondera ubuzima arakwizeye wowe uratakaje icizere wowe biha agaciro kangana gute icizere brother kubera kutari gusaba mfasha ndakeneye kutarinze kubesha yabwiye ko yamfashije yavuze nivyo shaka no ntiyagufashije ahubwo mwarateguye umugambi mu majambo make yaramponze ntiyaguhonze mwategura projet nk'umuntu mwagomba kubana yajingwa je mugire mariage ntivyigeze mubiyage je nawe nabanze yirabe kwanza ni mubi nabanze yirabe hasi no hejuru hama aca nandawe ariko munsi w'amahera ntiyira amahera n'abantu ni ibintu bibiri bitandukanye umva kurya amahera ni fresh ariko umuntu mbe kwanza amahera muvuga nangahe ntayonze ariko umyene yarenga harashobora kuya none wewe wemera ngaha banzu baze nyene yemera yamaye none bya bintu birakomeye numva wewe projet kwisi vraiment ndazi ko abarundi turinda dukomeye ariko uri another level oya brother waragize umutima uragira inoti z'umudada muri ko muraharira n'uyu umviriza nta birebire nkeneye sinshaka ngo iki ubu aho ngeze mu rushidinda nakubwiye nimba waruze umutima wagukunze ubu ni zero nkeneye ibyanje ngaha umutima wankunze wari warawumboye yeko kuko bohera ko sikibazo kuko ukunze niwe yanka none icyo ndakubaza akabazo mbaza waba mu promoter ryarisi ngera nko agenda nakubaza nta kwigishije ahubwo reka dukoresha umwanya wewe ukoresha umwanya nimba bari wabazanye umuryango uri ruguruye muce yo mugende indero y'inzu hamwe n'uyiriha kizima nayiriha nkabandayibamo sawa rero ubu muri no mwanya kuvuga ngo sindayiriha mbenga ufise akazi nyabaki ajya kuko kuri hiri inzu wewe cyanditseho ufise canke ikintu cemeza yuko ari uyiriha wowe ufise n'icyayi mbe mushido nyumva ngumanda gusubiramo ijambo rimwe nyumva ku matwi uramaze kumbona bimeze gute ngero ubu ndakubona live sawa ugira ubonere Yesu wariyo nibaza yuko ibintu byanyu ukora bisanzwe ko ndabiziga je nashaka tuyage nk'abagenzi bro guhemuka si byiza iyo ni conseil nk'umugenzi nk'umuhungu nkanje nibaza yuko ni byiza ko
ni vyiza ko turondeza amaboko umuntu nawe aguhaye akaguha bien ukamusaba bro ntaguciriyemo cyabazanye nacumvise ingene uri kirara yakwa brother mimi nileta nani ngoya kwanza sikia hivi wabimu brother hivi wabimu ngoya acha basi ngoya kwanza soka acha nini wewe naye ni vitu gani uni nani kwanza huko ngoya kwanza alikuleta uko kufanya ngoya huyu ni nani kwanza ngoya kidogo tuongee basi huyu naye ni nini kuna nini wanafanana hata mkongomani ibiki umviriza kwanza nini inge mushidi ndabwira warabaye imara waragenza ngoya bro madam anaomba hivi wabimu sikia kwanza brother sikia kwa mbona mshika wewe au vioni shawara yake vipi kwanza Safi. uko bien naraba haya mara nabatagacishije asante nabacuye mfahamu wapi Namfahamu tu. mbona huyu mnashikana kuna nini Huyu mume wangu. wewe ndo unamsaidia kukula franga za huyu kula franga za nani niambie kwanza sha tuongesha kwa taarifa yako nishagatoa posa andi ntibanzi urumva ngenda kwereke barigize abamaraya uyu nagiye kumuraba mu rushidi sinandi byo barimo sha uranyumva neza ubu rero nabamenye ni mwari muzi na yari mugenzi wanje sha iyi ndabwe muri ibyo nta na kimwe kimbabaje none yagutwara gutumushi apo sasa kumbe mwari munazinanye ubwo byizi zocuba siba wa maraya we zocuba marena ho uri kuvuga iki sasa nikuulize kitu nk'ubu kama hivi venye wewe ulifanyia wewe bikikukuwa kunaanza vipokeaje Kawaida. bakukure huyu tena akienda kwingine mwanamke wote vipokeaje Kawaida tu. ye bagabo anakonda kawaida wewe ni kawaida ukuna enjoy sasa Na enjoy. akichoka aje brother cheri kuna nataka sio kijua huyu ndo sheri wako au mke wangu mtarajiwa hapana sheri tu mke wangu mtarajiwa sasa huyu kiani mwambie andi huyu naye ni nini ex huyu sijua kama mwite ex ama mwite kitu Fahamu hata. acha niwaambie neno hili moja usiki mapenzi yenu siyataki kuyajua na tena kingine cha pili sitaki kwa mpenzi wao unataka hela yangu wamekutolea mahali kwa raza ulimtolea mahali kumaherana mutakiwe kuimani shiraha nangahe ba leo sasa umviriza andi icambere inzu ntaho binjiramwo icakabiri nkene amahera yanje yaba kwana ni winjire batwagiriza ivyo twivye reka go ega turi kumwe batwagiriza ibiriyo byose n'amahera yanje urabizi ibiriyo byo nikenda ico ndi co ibiriyo byose ngana amahera uyu ndabwiye ikintu kimwe ni slip yambaye riba amahera yanje jewe yaragiye ko yarondera bakora ikaba ko ari imbobo zo ngamyisite bakora ni baberewe nk'uko nega hinge ndabwire amahera ngaje kudutuka ndabona kubashishura ndabashishura ishi mbe bazana inabangaye bakudufasha nakubwira sha wewe nunkanga ndakweka ikintu kimutazi kote febre yawe ndayizi uyu nawe ndamuzi ya 100% nta numwe ashaka kunkanga muri mweke kingohera rero iyo umuntu umuzi abariho iyindi miyutazi unanielewa uyu yarazimenye zose sebo ni ndaya yawe kuraruha uyu yari mu mahaba ndindindi iki je nawe nkene amahaba yabo ubu bayagire mureke hinge ndahubwira iki ngyoreka gimisigazwa sha ikiza kizima ahubwo wewe ugenda ukavamo kare avamo kare we ni ugende wiviremo kare ibintu byo guhemuka je ndabona ikintu camuzanye je ndigiri nene yakozaniye umva n'ibintu bako aratubwira none twaje yakozaniye aha kumbe mwe mwana azananye murazinanye bize mushidi ivyo navuze ni byinshi ubu undekura umpa mahera umviriza braza ngoya kwanza braza unaona vitu mimi ndo nakushika unaona mushidi imbere ya byose braza unaona vitu banza murekurane kwanza banza murekurane ivyo sivyo turimo ngoya kwanza braza hiyo ndio vitu umviriza kwanza banza ni jisho bararime ngoya kwanza ngoya sasa mbona bana ule hautaki bamuguse ngoya kwanza braza unaona vitu ni ngoya kwanza sikia kwanza mushidishira niachilie kwanza mushidishira sikia saa kwanza tufanye hivi ngoja kidogo tufanye hivi ngoja tuelewane kidogo ntabyo tuelewane kwanza banza murekurane bona anakimbia ndaka siku moja
Ega ngoya kwanza mwe munashwana mwenye munashwania ishaenda. Munashwana vitu gani? Ngiriza. Ikintu kimwe Wewe binakuwaje ubebeshiri wa marafiki yako? Ni kawaida, ameshindwa kumpa malezi, acha mimi nimpe malezi. Malezi gani? Malezi gani? Kufranga zake. Ni Bono ana akili. Sikia sasa nisiwe Bono. Kama kila siku alikuwa anakuja kwenye hii nyumba hii au Hawifanya kwanza hivi. Sikia kwanza sasa tufanye. Aende kwake sasa hii nyumba si ya kwake. Sikia kwanza. Mimi sikukia kushwana. Ya wapi? Ingia sasa. Ingia. Huyu basha mutolea mahali hata ingia. Kesi ni fi mahali hata ingia hii nyumba. Kwanza. Umvirizandi kama banimutorea mahali bashamutorea. Ila hii nyumba ayo mahali yote ni era yangu, hii nyumba ni era yangu. Sikia kwanza. Na mimi sikukia na wewe juu tushwane. Mimi sipenda kitu ya kushwana. Umviriza rero tugende kwanza. Ujya mu ofisi byo mupfari handi. Tugende kwanza. Aifunge ni hakwake. Ila nakuja kumtoa sasa hivi. Tuzogaruka n'ubundi musi bibaye ngombwa ariko no musi wa. We tunakuya kufanya issue. Wewe unakuya kushwana sasa. Ndio kuna mambo ya issue andi. Acha niwaambie na mapenzi yanatolewa na hera. STV, every story matters.